nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi abafarizayo ngo bumve ko abasadusayo bajongorotse barakorana, araheza umwe muri bo aramubaza ngo amugeze ati, mwigisha, mu mabwirizwa irisumba yandi nirihe? Yezu nawe aramwishura ati, urakunda Imana yawe n'umushaha wawe wose, n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose. Ngiryo bwirizwa risumba ayandi yose, rikongera rikaba n'irya mbere muri yo. N'irya kabiri rimeze nk'iryo, ngo urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Ayo mabwirizwa uko ari abiri niyo shimikiro ry'ayandi yose, n'inyigisho z'abahanuzi niyo zishimikiyeko. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turi muri ca kigabane ca gice mu buhanuzi bwa Ezekiel kituyagira ibijanye n'amagufa yumye aheza agasubira kuba abantu bazima kubera ibintu bibiri twumvise. Ubwa mbere kubera ububasha bw'ijambo ry'Imana, ariko kandi bwa kabiri kubera ububasha bw'impemu z'Imana. Ingene tuba bazima tugasubira kuronka ubuzima muri twebwe kubera jambo w'Imana, ijambo ry'Imana. Mwumvise kubw'iryo jambo ngo amagufa aregerana, ngo agasubira kuzako inyama. Hanyuma ngo Imana ikabwira iti, hamagara mutima w'Imana. Mutima nawe akaza kugira ngo abo bantu babe bazima. Ni ikimenyetso c'ingene kugira ngo dusubire gutora ubuzima bikenerwa yuko tugaruka mu ijambo ry'Imana. Ariko kandi si ijambo ry'Imana dusoma nk'abariko bararigiramwo amarosheshe, bariko bararonderamwo ivyiyumviro bubakirako ibicane. Mugabo bwa mbere tukarisoma tukaryakira muri mutima w'Imana. Mutima w'Imana uko ariduha muri Ekleziya, bigaheza bigatuma dushobora rero gusubira kubona ubuzima bw'Imana, gukira umwiheburo w'ubuzima. Nta kindi gishobora burya gukiza neza abantu umwiheburo w'ubuzima bashobora kuba barimwo, bakabona umenga nta kigisigaye, nta kintu c'ikizigizigi na kimwe bosigarana na gitonya, bagira bati akacu karabaye. Oya, igihe cose tugaruka mu ijambo ry'Imana tukiyugurura mutima w'Imana, arashobora gusubira kudukuramo abantu bashasha. Uru rupfu nago ni urupfu rushobora gutera umuntu umwe ku ruhande rw'ubuzima bwiwe, nkuko rushobora gutera umuryango, nkuko rushobora gutera igihugu cose, nkuko rushobora gutera umugwi w'ubutumwa, rugatera urugo, rugatera umuryango w'abihayima. Igihe cose tugomba gusubira kuronka ubuzima n'umwizero mushasha, nta handi bizanana
hari benshi baca bibaza ngo kuronka amahera menshi, hari abaca bibaza bati nuko tuba abantu bahambaye muri bica n'ibiri. Ubwa mbere ni ukugarukana umutima wacu mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigategeka ngo ububasha bw'urupfu buhunge, kuko hariho urupfu rusanzwe rw'ubuzima, mugabo hakabaho n'urupfu rwica umuntu imbere, akumva umenga ntacumva icyo abereyeho, ntacumva akanovera k'ubuzima, ntacumva iyava n'iyaja, ntiyumva ibintu bitera bijana, ntagifise motivation yo kubaho mu ntumbero Imana imushakira, agapfira hejuru. Ariko kandi nuko iryo jambo turigarukamwo dufise mutima w'Imana, turondera gutahura kubaho mu buzima mu mutima w'Imana, uko Imana nayo nyene ibishaka. Nivyo n'ijambo ry'Imana riraduha kumva mutima w'Imana, ariko kandi kumenya guhamagara mutima w'Imana. Mu buzima bwacu turashobora guca mu bintu vyinshi bishobora kuduhebuza, kuduca intege, bishobora gutera umwizero wacu dufise mu Mana, tukumva umenga ibintu biratuyangaranye, ibintu biratwononekaranye, karatubanye. Karatubanye. Tuca dutegerezwa guhamagara mutima w'Imana, kwizigira ijambo ry'Imana, tugahamagara kandi gushasha mutima w'Imana, agashobora kutwereka amayira y'ubuzima, akabyara muri twebwe akanyamuneza gashasha, umwizero mushasha, ngo dushobore gutumbera inzira y'Imana, dushobore gusubira kuba bazima, abantu bahagaze. Mu nkuru nziza turumvise n'ubundi ububasha bw'ijambo ry'Imana ahantu butuzana ni muri rwa rukundo rw'Imana, rya bwirizwa rikomeye riheza rikatugira abazima muri twebwe. Uyu mufarizayo aje kubaza Yezu inyuma yaho ngo abasadusayo bajongorotse, uyu mwigisha nako byitwa yuko umenga aje kugeza Yezu, mugabo Yezu turabe ingene ameze. Hari aho usanga iyo baje kumugeza abumvamwo abantu umenga ntibugurutse na gato, ntiyigwa arata n'umwanya wiwe, bagaheza akirenganira. Ariko uyu munsi turumvise yuko umenga uyu mwigisha aje kumugeza amugomba ngo kumubaza ibwirizwa risumba yandi. Yezu mu kumwishura aratwishura twese, kuko hari igihe kenshi usanga umenga biratugora kumva umutima w'ibintu turimo. Yezu akatwereka yuko ku bantu bagomba koko vy'ukuri gucudikana Imana, kwegukira Imana, abakunzi b'Imana, bategerezwa kuba ari abantu bamwe bariko barazirikana, bakumva mu bintu ahari urukundo, ikirimwo urukundo ku Mana n'urukundo ku muntu, kandi ibyo bakabijanisha. Bisho kuvuga ngo urafise urukundo ku Mana utagira sensibilité ku bantu, nkuko kandi kugira ngo ugire urukundo rwiza ku bantu utegerezwa kuruzirikana mu Mana, kuko ntubakunda gusundiye abaremye. Nyamwe kandi na Yezu agira ati ngo nimukundane nkuko nabakunze. Abajene usanga bakiriko barasarambuka baba ngo barakunda, ngo bari mu rukundo mu biki, ugasanga barihenda, akagomba gukunda uwundi uko Yezu adashaka ko amukunda, uko Imana itamukunda, ntaba ariko aramukunda, ni jambo gusa bakoresheje. Ibyo bibiri birategezwa kujana. Yezu agaheza agafasha uyu mwigisha ku rundi ruhande mu buryo bworosha, bugaca bwegeranya, bukumvisha neza igihambaye mu mategeko injojo bari bafise. Barafise amategeko menshi,
ku buryo bw'uko nabo nyene ngira ngo hagera igihe bigacangana muri bo, hakagera igihe bakibaza bati none nihe rihambaye ku buryo turigendeye twoba tugendeye yose. Yezu ariko arabafasha gusimplifia. Tugire Kristo. Urukundo ntirukomplika ibintu, ahubwo rurabisimplifia. Hari abantu benshi kugira ngo berekane ko ari abantu b'Imana bakomplika ibintu mu kuziririza. Ntugire ugasanga umuntu yambari muri baranyica. Ukibaza uti none ayo mategeko yose nayo kugumiza umuntu mu bwoba ukamenga aracunyacunye, ugaca usanga mbere amwe aranazibiye l'épanouissement, arazibiye le déploiement, arazibiye gusokorokamwo ingabirano y'ikintu gishasha kandi cubuwe n'umuntu, ico twita la créativité. Murabe neza mu buzima bwacu, igihe dushiraho amategeko, abashinga amateka n'abandi bose musinya amategeko kucanke kuri, ubwo umuntu aba yumva ko harimwo urwo rukundo rwo gukorera inyungu rusangi, rwo gukorera ikizana ukwishira no kwizana k'umuntu. Igihe dushinga amategeko aho turi, aho tuba, muhira, mu miryango, aho dukorera, mu mirimo, ubwo haba harimwo urwo rukundo rw'uko bamwe n'abandi bose itegeko rishiraho un environnement d'épanouissement. Nivyo hari igihe riziririza kugira ngo rifashe les fous, ko amategeko ngo n'amagarde fous. Mwisanzu utari fou, itegeko ntiryakuraba kuko uribamwo nk'uko umenga n'ibisanzwe. Mugabo ku muntu atanguye gusara, birakenewe kugira ngo mbwire iti baraguhana, garukana kenshi, reka kwisaza. Ariko ku muntu vy'ukuri yagendera mu rukundo, Pawulo kandi aranabivuga, uko itegeko urukundo rurangura amategeko yose. Aha rero n'akaryo keza kugira ngo n'ubundi amategeko dushinga twumve yuko abafise iyo ntumbero y'urukundo rwumvisha mu byo muriko murabamwo Imana n'ineza y'umuntu, kandi n'ineza y'umuntu ikiyumvirwa mu cubahiro c'Imana. Ntushobora gushikira ineza y'umuntu utabanje kubaha Imana yamukunze imbere yawe. Niyo akaryo keza kugira ngo kandi twumve yuko mu bisanzwe nuko kandi Yezu mu gufasha uyu mwigisha ahari amategeko injojo akahashira itegeko rimwe rishamitsemo, nogira n'amategeko abiri yandi, itegeko ry'urukundo ririmo gukunda Imana n'umuvukanyi, ashaka kubumvisha kuko hari ukungene bibaza ngo barakunze Imana cyane mugasanga banigiyemo umuntu. Nogira nti aha Yesu arashaka kwigisha kumenya kujanisha neza itegeko ritabara ikintu c'umuryango ariko ritaniza umuntu. Ivyo bintu vyama bitugora kumva ineza rusangi iheza igatuma ineza y'umwumwe iboneraho, kandi ineza y'umwumwe ikaza yunganira ineza rusange. Hari amategeko amwe dushobora gushiraho nko mu migambwe, gasanga tugomba gukorera umugambwe naho umuntu womwica, canke tugomba gukorera ikintu citwa ekleziya naho umuntu yopfa. Ico gihe nta rukundo rw'Imana by'ukuri ruba rurimo. Canke tugomba gukorera gose ikintu c'umuryango, c'umuhari, ikigwi, ico bita le communautarisme, mugabo les individus bapfuye. Rimwe na rimwe abantu bamwe nkavuga nti
mwebwe haragize projet resultat ni nininya kandi ibone kumenga koje mwagiriye ico kigwi c'abantu yatanze resultat nini, mugabo ugiye kuraba les individus vy'ukuri nta profit nta development babikuyemo, aho ugasanga baragwariyemwo baracotse barahwereye kandi niyo resultat nta niyo bazoronkako. Kubiboneka inyuma habonetse resultat umenga ikintu kiraduze ariko abari indani barimwo bagipfiriyemwo kandi ntikiteguriye kuzobaduza. Iyo contradiction murayibona, nico gituma Yezu agira ati fatanya ineza y'Imana ibineza y'umuntu, kandi ineza y'umuntu izigama icubahiro c'Imana. Ibyo bintu nogira ni niyo ntambara y'ubuzima twamamo. Hari igihe umenga umuntu aratwawe mu Mana agasanga yirengagije abantu, cyangwa kumenga agomba gutwarwa n'abantu ibyaro social igiterambere ugasanga Imana yayirengagije, aca asanga atakiri ko arakorera neza umuntu. Dusabe iyo ngabirano y'ubwo rukundo rwiza rwuzuye rumenya kugirira neza umuntu, ruziganya icubahiro c'Imana, rumenya kuzigama icubahiro c'Imana kigasesekarira mu kugirira neza abantu. Amen.